Welcome to my YouTube channel, MR Julius 257. Reka ndabaramutse bivanye naho muherereye muri kumwe na Mr Julius 257. Mumbabarira hari igihe bitokumvikana kubera umuyaga nkuko twumva kuganira hatuzuza turaganira ibintu bimwe ariko muzoze murambabarira ikirundi sikirenga. Hari abo kwibaza yuko atace mfise nkora ndi ngaha mwiri shamba, ariko mwibuke yuko nko twebariye ati hari ibihugu uvyinjiyemwo ubuzi yuko uje kugwana na Vietnam, uvyinjiyemwo gusa ubuje kugwana na Vietnam. Urabona iyo ndi labira ishamba ndimo labira ishamba ndimo. Hariho South Africa, hariho n'igihugu ca Zambia. Ivyo ni wavyinjiramwo canke n'abashasha bariyo ntibazokiraza ngo bagiye ngo hanze ngo bagiye gushaza ngo ibiki nibiki wapi ntibazobahende. Laba yonde je ndakunda kubereka kandi je nzoza ndababwira ukuri bareke kuza barabahenda. Ibibazo duhuri ino ni vyinshi. Labira ishamba ndimo birashika ukayusanga uwo mu gihugu aciye antelefona ngo ati ncoresha cyangwa ugasanga ngo ncorera atazi urugamba tuba turimwo. Laba ndi jenyene ahantu ntazi n'umwe, ndi mwishamba twahunze nyene twazindutse duhunga, ariko nta kibazo. Turakiza amagara tukakiza kuko turi mu bihugu by'abandi kandi bagufashe ntibabura ico bakuvanako. Kugira ngo murabona iyo ndi, murabona ni mwishamba. Laba tuzoze turababwiza ukuri bahungu, tuzoze turababwiza ukuri, tubwiza ukuri abari mu Burundi. Jene nkuko nkunda kubivuga ati nimba uri mu Burundi ufise ego birashika buhembwa ku kwezi canke ufise akazi ukora, ako kazi gashobora kukurihira inzu nimba ukose, nimba uba mu nzu ukose, kagashobora kukurihira na mineruvare y'abana. Aha mvuga kububase canke ndeka mvuge kububase canke imisoro yuraho n'imisore tuguma tugenda. Gashobora kukurihira mineruvare y'abana, kagashobora kukurihira amashure ku kwezi, ukaronka n'icuge na rasiyo. Umva hariho rasiyo ni rasiyo kuriha amashure hama no kuriha na mumbabare ndiko ndakebaguzwa ngaha urazi ko ari hatari kuriha amashuri ukabona ati ukwezi urinjije urasigaranye n'uduherana dukeye. Nukuri ako gazi zokagume ntuzoca umwanya wawe ngo ahuza mu gihugu ca Zambia canke ngo ahugena mu gihugu ca South Africa, uzawiteranije. Mugani mugiye muri visite nyene kwaraba uzoze karibu. Nimba uzogena muri South Africa ugiye kwaraba nta kibazo. Henge ndabereka ahantu ngiye mwe mu ngumi ruhande, muraba ahantu ngiye. Muraba ahantu ndi ndabira, ndabereke ahantu ndahungiye. Naba ni mwishamba, ariko rino naho ari mwishamba usanga hari amazu. Ni mwishamba kugira murahabona. Murabona ahantu ndahungiye, murahabona. Tujane ndabereke ahantu ngiye kunyegera. Ni mu mwonga hanza kuvayo ku mugoroba, ndumvise yuko bavuyemwo abantu bita ba Muyomba. Murabe ahantu rero ni ku muteremuko, ahantu haramanuka cane, haramanuka. Niyo mpamvu basizeho bino bintu ibi byo mubona kugira umuntu agende abigumya uko kubana haramanuka cane. Ngira murabona
haramanuka cane, haramanuka. Haramanuka cane, haramanuka. Mwe tugumane. Mwabonye iyo ngiye kunyegera hariya, niyo ngiye kunyegera. Murabona na buriya bwana buje, na buriya bwana buje. Imwe ningakwanisa hapa sinkagwe wanimushe zona hapa nzagwa zona simuzaniseka ngagwa simuzaniseka yes ahantu rero haramanuka cyane ahantu sinzi nukunda ha manze muze ni mu yo bwera nisaba gwera konkana balance okay moderaga okay mwenda kuti kombo okay mpondo wakangi waga yes foto wakamubusha cyane hapa nenda paroba pakashopo muriche musha dawasi okay ni mozi but hapa ni muntu wenge nkagwa ni muntu wenge yes boy hari bica bisaba uce wiruka kugira ngo ntugwe ya mwabonye iyo mvuye hariya hejuru bababwira rero bahubwira tugiye duciye muri iki gihugu tugiye duciye mwe gusa mukomeze mu nkuko cyane abereka ahantu mpungiye umva ngahe ibigori byo biretse yani ivyo mwibonera ya murabe ntiturira busema nta ibigori ndabira ni mwishamba ya ariko ndaruha nkuri ukabusanga umusheri umufise mu gihugu mu Burundi ariko akurira amahera aciye aguheba aciye aguheba ndabiri iyo ngetse mwabonye yondi ni he ni mu mwonga ngo ni mu mwonga murayabona n'amazi hinga ndayabereke neza aha rero ni hamwe mukunda kumva ati twahungiye mu mwonga niho aha rero aha n'abandi rero n'abagenzi banje bari ngaha ruguru ngaha ariko sindababereka kubera barankaye ko ndaberekana kuri kamera acecegwe nyene twisariye nta bandi hamisigaye mugira ibihe vyiza muri kumwe na Mr Julius 257 murabonye uko ndahunze hangoma ndicare ngaha nyene hama nkurikirana amakuru ndumve uko bimeze.